Icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi araganutse avuye mu rugendo rwari rwamushikanye mu gihugu ca Republika ya Zambia, aho yari yagiye kwitaba inama igira 22 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bari mu muryango w'isoko rusangi rya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko. Iyo nama yari ifise intumbero yo kurabira hamwe intambwe uwo muryango ugezeko mu gushira mu ngiro imigambi yihaye kugira ngo hashobore kuboneka isoko rusangi rya Afrika y'ubuseruko be n'ubumanuko, hashobore gutezwa imbere urudandazwa, hashobore no koherezwa uruja n'uruza rw'ibintu n'abantu, gutyo ubutunzi bw'ibihugu bigize uwo muryango bushobore kwisununura. Abakuru b'ibihugu n'amareta b'ibihugu bigize uwo muryango bagarutse kandi nuko ikibazo c'amahoro n'umutekano gihanze ibihugu bitari bike bigize uwo muryango, aho bigiye inama kongereza inguvu no kugira ibishoboka vyose kugira ngo amahoro asasagare muri ivyo bihugu vyose, gutyo abenegihugu bashobore kwitaho ibikorwa vy'iterambere. Iyo nama yari ifise kandi n'intumbero yo gutora indongozi shasha zirongora uwo muryango, aho naho nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba ari nawe yarasanzwe arongoye ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko, yatowe arasubira arizegwa kandi n'amakungu kugira ngo abe icegera c'urongoye umuryango w'ivyo bihugu bigize isoko rusangi rya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko. Hambavu y'ivyo, iyo nama ikaba yemeje kandi yuko inama izokurikira, ni kuvuga inama igira 23 y'abakuru b'ibihugu n'amareta agize uwo muryango izobera mu gihugu c'u Burundi. Ico naco akaba ari ikintu kibandanya kigaragaza ingene Uburundi bubandanya bukayangana mu makungu bushinga icumu mu mashinga. Le chef de l'État, son Excellence Evariste Ndayishimiye, vient de revenir de son voyage qu'il avait pris à destination de la République de Zambie pour prendre part au 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Le sommet avait pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des programmes mis en avant afin d'accélérer l'intégration économique et analyser les défis
les probables défis qui freinent l'atteinte de ces objectifs. À l'issue des échanges et des discussions au sein du sommet, les chefs d'État et de gouvernement se sont donnés pour engagement d'accélérer l'intégration économique du marché commun en promouvant certains secteurs comme l'agriculture, l'industrie, le tourisme, ainsi que la création des richesses, mais tout en veillant également à la protection de l'environnement. Au cours du sommet, il y a eu également élection des nouveaux organes dirigeants de cette famille, de cette communauté, de ce marché commun de l'Afrique australe et orientale, où son Excellence Évariste Ndayishimiye a été élu vice-président du bureau de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du COMESA. À cet effet, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a également décidé que le Burundi abritera le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique australe et orientale qui aura lieu l'année prochaine.